Muri ino minsi twimirije kwibuka urupfu rw'umutware wanje ariwe Petero Nkurunziza. Numva amahoro, numva nezerewe. Muribuka tuja kumushingura, ijambo navuze ko nshima Imana ku vyabaye, kandi natewe inkomezi n'Imana. Iyo Mana twari kumwe kiya gihe, n'ubu turi kumwe, nico gituma numva ndamahoro, nico gituma numva n'ubu nkomeye meze neza. Rero iyi minsi yo kwibuka ivyo bihe, naho nyene mfise ishimwe iyi myaka 3 igomba irangire avuye mu muryango, avuye hagati yacu. Turacafise ishimwe ko Imana ibandanije kuba kumwe natwe, ikaturemesha, ikaduha amahoro, ikaduha ikaduha n'ibitubeshaho. Ibihinduka vyovyo ntivyobura, kuko hari umuserugo agakurwaho, ibihinduka ntibibura. Ibihinduka vya mbere no kuri jewe, kubera cafata amabanga abiri, ayo aserugo nayo kuba narisanzwe ndi inarugo. Ibihinduka rero ntivyobura, ariko nkuko natanguye mvuga, dufise inkomezi, dufise amahoro. Iyo mbeho twaragerageje kubwira Imana ngo ntitwinjirane, kuko iyo mbeho burya baba bashaka kuvuga ibibazo bitandukanye bica biza mu muryango. Ugasanga abantu bagenda bicurikiriye, ugasanga umuntu agenda atafise amahoro, ugasanga abana barasanzaye, indero y'abana ukamengo nyene iyahagarariye ko serugo yari mu rugo. Twebwe turashima Imana, abana uko yadusize, jewe n'abana turahuje umutima n'inama, turamahoro, tuguwe neza. Si ukuvuga ko atakibuze, ariko turamahoro, tuguwe neza. Nitwovuga yuko dufise agahinda, turi mu mubabaro, turi mu myidogo, haba namba. Tumerewe neza kuko Imana iri mu ruhande rwacu, ituremesha. Murazi ko Imana ariyo kiremesha nyamukuru, araturemesha, akaduha amahoro n'umunezero mu mitima. Burya amahoro n'umunezero biri mu mutima biba bikwiye. Naho wogira ico ubuze ufise amahoro, naho wogira ico utaronse wari ukeneye ufise amahoro, nta n'uwubibona. Ariko iyo utagira amahoro, umuntu aca sutura umunwa, usanga arashavuye, ugasanga harimwo kwidoga. Twebwe nta myidogo dufise, uko biri kose dufise amashimwe. Naragwaye umunsi tugira amatora itariki 20 tuvuye gutora. Jewe nagiye gutora mfise intege nke nyinshi cane, hamwe n'umwanya twamaze hajya turindiriye gutora, jewe wamengo notembagara. Nanumva ko mfise intege nke mu mubiri, nkumva umengo ndiko ndazungurirwa, nkumva umengo ndamenetse umutwe, nkumva ko mfise intege nke mu mubiri. Rero je nkaguma nibaza yuko ari amasengesho nari maze iminsi ndiko ndakora, kuko nari navuze ngo nzofungura tuvuye mu matora. Hanyuma tuvuye mu matora, vy'ukuri twavuye mu masaha nyene yo gufungura, ngire barampa imfungurwa zo gufungura, biranka. Ndumva yuko ata apeti mfise, ntashobora gufungura. Hanyuma no mwijoro numva ngiye gufungura biranse, za ntege nke zibandanya kugwira. Hanyuma nca ndamubwira umutware wanje mwijoro nti jewe rero, kubera twatoreye ruguru Ingozi, nca ndamubwira nti jewe buca manuka kugira ngo bampime barabe yuko ntoba nagwaye malaria, kuko numva afise intege nke nyinshi. Nca ndamanuka bukeye barapima, malaria ntibayitora, ariko mbandanya kuguma mfise intege nke. Ndamara iminsi babuze ico ngwaye, ariko mfise intege nke mu mubiri. Hanyuma indwi ikurikira niho naremvye. Maze kuremba, ndemba mbere naremvye mwijoro ryo kuwa gatanu, namanutse kuwa kane nararemvye ari je nyene, we yasigaye ruguru, ariko ndagirirwa ubuntu buraca. Indwi rero yakurikiye nararemvye, ku buryo nyene abaganga baje baransanga muhira ntameze neza. Niho rero bafata ingingo yo kuntwara kumvuza Nairobi. Murazi ko n'indege bitari vyorosha, ariko naragiriwe ubuntu birakunda. Maze kugenda rero ndashika baramvura neza. Bamaze kumvura ndakira. Ku ndwi igira kabiri, kuko nagiye i Nairobi nashitse yari kuwa kane mu gatondo. Ku yindi ndwi rero yakurikiye, niho tugeze ku munsi wa gatanu ndamutelefone, numvise umenga avuga nk'ufise intege nke, ndamubaza nti none bimeze gute? Arambwira ati ndamahoro, gusa nagwaye akagripe. Hanyuma kuwa gatandatu mu gatondo ndamubaza wavyutse gute? Ngo naraye nabi, ngo ariko ngo ndumva yuko bihava biza. Hanyuma niho rero yari afise umupira, aragenda ku mupira, nimba hamwe n'izuba niki, yahavuye rero ava ku mupira aremvye. Mbajije nsanga nyene yaremvye, ntashobora kunyitaba, baramutwara kwa muganga uwo wa gatandatu mwijoro.
bamutwaye kwa Mungu w'itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu, turavugana mw'ijoro, arambwira ati nari nicaye ndiko ndatera inkuru n'abagenzi hano, ati ngira nduhuke. Araruhuka. Mu gatondo ntoye telefone ngiye kubaza uko yaraye, niho twahuriye ku telefone isonye, nsanga nuwo bari kumwe antelefonye ambwira ngo mama ngo senga ngo kubera papa ngo agiye muri koma. Hanyuma numva ndakangutse, ariko nyene nkuko abivuze nca ndasenga akanya gato, nca nja muri dushe. Ngiye muri dushe ngezeyo nza numva ijwi rimbwiye ngo ntari muri koma ariko yapfuye, ntimuzosubira kubonana. Ndahiga umuntu abimbwiye hirya no hino, mbona sindamutoye, ndavuga nti n'ijwi ry'Imana ivyo ari byo vyose. Numva sindavyumva, ariko nyene nca ndava muri dushe ndasubira muri chambre, ndaduza amaboko ndashimira Imana, ndavuga nti Imana, nimba vy'ukuri ashobora kuba apfuye ndabigushimiye, nimba vy'ukuri tutazosubira kubonana ndabigushimiye. Nca nguma mvuga uko nyene ko nshimiye Imana yuko nyene iretse bikagenda uko vyagenze. Hanyuma ndagenda muri dushe ndoga ndaheza, nca ndaza muri chambre nguma ndavyiyumvira kanye naragiye atariho ndi, ntidusezeranye. Nkumva mugabo nkaca nongera nkasenga nkavuga nti Imana, ndagushimiye ko waretse ngo bigende uko agafata ariho ndi, ndabigushimiye. Bakongera bakantelefona bakambwira bati erega nubu aracari muri koma, nubu aracari muri koma, bandanye usenge. Hama rero wantelefonye naciye ndamubwira nti byamaze kuba ni mu vyakira. Carambwira ngo oya ngo ivyo bintu sivyo, ngo ahubwo bandanye usenge, nti yapfuye, nije ndabibabwiye yapfuye. Hanyuma baguma bambwira ngo yareka tubandanye dusenga, ni sawa. Hama rero ndaguma aho mu cumba ndicara ndavyiyumvirako. Abo turi kumwe nta numwe nabwiye, twari kumwe na protocole n'umusekirite n'uwundi muganga twajanye, nta numwe nabwiye ikintu na kimwe, ndagumaho. Hanyuma haratinda haragira amasaha yuko abaganga baza mu cumba kuraba hajya bagira turu nyene, baje kuraba ko umuntu yaraye, baraza. Hanyuma ndabasaba nti jewe numva shaka gutaha kubera nakize, murazi ko mwambwiye ko namaze gukira, je rero nashaka gutaha. Barambwira ngo yaye ngo reka tugire control igira kabiri turabe ko wakize neza. Nije nari nifuza gutaha nje kuraba abana, indwi zibiri zose ziraheze ngo yango rindira ngo n'imiburiburi ngo uzotaha hirya y'ejo. Hari mu gatondo nyene kuwo musi wa mbere w'itariki 8. Hanyuma baranyankira, ariko kandi imbere yuko baza nari navuze nti Imana, jewe nibaza iyi nkuru ko imbayemwe, nibaza bakampimba bagasanga tension imeze neza, camenya ko ndi umuntu akomeye vy'ukuri. Hanyuma barapima tension nsangira cameze neza, barampima baraheza baragenda. Hanyuma burya baragaruka mu masaha 8, bagarutse mu masaha 8 nkavuga nti yemwe, bagasanga tension ikimeze neza, camenya ko Imana vy'ukuri yakoze igitangaza muri jewe. Bongeye kugaruka gupima n'ubundi sanga tension imeze neza. Ndagumaho, abana nta na kimwe nababwiye, gusa narabwiye umuhungu mukuru imfura we yari Bujumbura. Hanyuma ndamubwira nti niwitegure uduguje kuraba papa araremvye. Naho namaze kumenya ayo makuru namubwiye nti duguje kuraba papa araremvye. Aho kwari kugira ngo sinze kumubwira ngo yapfuye, ntigeze ndamubwira ko yaremvye, ndamubwira nti tuguje kumuraba araremvye. Aca arambwira ngo nariko nditegura ngo kubera abarongozi banje nabo bari bambwiye ngo nduge nje kumuraba. Nti sawa, ni genda. Aca ndamubwira nti genda mugabo ntuze kwinjira utambwiye. Hagati aho nca telefona n'umuhungu agira kabiri, ndamubwira nti papa araremvye, nawe nyene kugira ndamutegure kugira sinze kumubwira ngo yapfuye, ntigeze ndamubwira ko aremvye. Hanyuma abandi bo batoya ntitwari twanababwiye ko ari mu bitaro. Hanyuma rero araduga, amaze kuduga aragenda, nkaguma mbaza ntugezehe, arambwira sindashika. Ntiwinjire mu bitaro utambwiye. Hanyuma yatevye ndamutelefona, ndamubaza none n'ubu nturashika. Aca arambwira ngo ubu nyene narishitse ndiko ndaparkinga imodoka, kuko niwe yari yitwaye. Hanyuma ndamubwira nti heza sinkupa, banza uheze guparkinga hanyuma tuvugana. Ati sawa. Araparkinga araheza, aca araza ku telefone turavugana. Tuvuganye nca ndamubwira nti burya naho ugomba winjire mu bitaro, papa yamaze gupfa, wigumye, urabona ko uri umusoda, wigumye.
nyene uhagarare nk'umusoda. Nanje ca ndamubwira nti nanje agapolisi ka kera ndiko ndagahembera nahagaze nk'umupolisi ndigumije ndumva ko mfise inkomezi, nawe rero ugira inkomezi niwashikayo ugira inkomezi. Ningira ndamutelefone n'uwugira kabiri nawe ndamubwire uko vyagenze, hanyuma nawe nyene ndamusaba agira inkomezi. Hanyuma rero aca arinjira mu bitaro, uko vyagenze yarambwiye uko vyagenze nyene ko yagerageje kwifata, kandi nabo yahasanze barambwiye ko yahagaze neza vy'ukuri, bigatuma nabo baca barema bagira inkomezi. Ca ndatelefona rero wa wundi agira kabiri iyo yarari, ndamubwira nti burya rero papa wawe yamaze gupfa. Aravuga ati oya ivyo bintu ntibishoboka, ntibibaho, umwanya umbwiye ko yaremvye ntiyamaze gupfa. Hanyuma nca ndamusaba nti niwigumye vy'ukuri ugira inkomezi, Imana iguha inkomezi, usenge kugira Imana iguha inkomezi, wihangane. Ni nanje nashoboye kwihangana. Ca ndamubwira nti tugume dutelefonana rero kugira ngo ntihagire uwumara umwanya munini ari wenyene, tuze turavugana umuntu yumve ko uwundi akomeye. Duca tubigenza uko. Haheze umwanya ndatelefona mukuru ndamubaza ntiwumva umeze gute, ati ni sawa ndaho, ni na jewe ndacakomeye meze neza. Nkatelefona na wa wundi akambwira ati nagerageje kwigumya, ahandi turavugana yuko batoya tutababwira tubigumya, kuko nyene bari batanguye ama exame kw'ishure, kandi twaramenya ngo tubibabwiye kubera ari bato baraza kugira ama emotion bagira ibishika, bahave basanga bararize bakomye induru, abandi bose bace babimenya, dusange abo mu rugo abakozi barabimenye, bice bimenyekana mu gihugu, kandi leta itarabivuga kurya ntiyari uwa twebwe twenyene, yari uw'igihugu. Urumva vyategezwa kumenyekanishwa n'igihugu. Duca turareka rero kubabwira nabo turi kumwe, nta numwe yigeze amenya ko nabuze. Naragerageje kugumana isura ya yindi, ndigumya. Uwo musi kwa mbere nari mfise amanama dutegezwa kugirana nabo dufashanya kurongora ishengero n'abandi bo mu gisata, kubera ibikorwa twari dufise. Nari mfise inama zibiri kuko kiya gihe kubera covid twagira inama ku matelefone. Hanyuma mu masaha 5 ndagira iyo nama ya mbere, turayikora turayiheza nyene, turagira na PV nyene, turaheza inama, nta numwe yigeze amenya ko nabuze. Hanyuma inama ya mbere iheze ndagirisha niyigira kabiri y'urongoye igisata, kubera hari ibikorwa twari dufise. Nawe nyene imbere yuko tugira inama banza kumbaza ngo mbega munagira ndakubaze, kuko abantu bariko baravuga ngo papa ngo si sawa, ngo ari mu bitaro. Ntego ari mu bitaro, ngo hari abandi bariko baravuga ngo ashobora kuba yashengeye. No ya ntari mu bitaro nyene, ntari mu bitaro, ni n'amahoro. Duca turagira inama turaheza, abantu bakaza baranyandikira ngo ko hari habariko baravuga ngo mengo papa ngo ntameze neza. No ya n'amahoro, nyene rumva ndaheza nizo nama zibiri zose ndaziheza. Hanyuma izo nama zibiri ndazihejeje, abaganga bahejeje kumpima bagasanga ni sawa. Ca ndafata umwanya rero wo gusenga, ndavyibuka hari 8:30. Ca ndafata, hariho intebe yari mu cumba ndende ndayiryamamwo, ndasenga umwanya munini. Nico kintu camfashije, novuga ngo campaye inkomezi zose nashoboye kugira, kubona narashoboye gusenga. Burya ugize ikibazo ukagirirwa ubuntu ugashobora gusenga, ugahamagara Imana, ukumva urakura vuga amajambo acamwo, ubugiriwe ubuntu budasanzwe. Jewe inkomezi zose aho nazikuye nugusenga. Naciye nja muri iyo ntebe ndayiryamamwo nyene ngaramye, hanyuma nsa n'urangamiza mw'ijuru, ndavuga nti Imana ubu turi jewe nawe. Icumba nari nugaye kugira ntihagire n'uwunyugururira ko protokole, ntaze ngo andondere anyugururireko, kuko nashaka gusenga nyene vy'ukuri, nkumva kandi ko amasengesho ariyo muri jewe. Hanyuma ndavuga ntubu ni jewe nawe turi babiri, ndagomba rero tuvugane tuganire, uri umuvyeyi ubu, ngomba tuyage nk'umuvyeyi, twongere tuyage nk'Imana ishobora vyose, nk'Imana itanga inkomezi, nk'Imana nyene nziza igira neza. Tuyage rero nagira ndakubwire ibi vyabaye wabimenye, ushima wabimenye niwe waretse biraba, kuko iyo utareka ngo bibe ntivyari kuba. Bisigura ngo urabizi, nanje ndi hano, abana bari Bujumbura, urabona uko bimeze. None ga Mana ibi bintu ni gute? Nca ndavuga nti Imana ndagushimiye mugabo ko waretse bikaba. Burya ko waretse bikaba hari impamvu waretse ngo bibe, nuko wanyizeye, wabonye ko nzoshobora kuvyifatamwo, wabonye ko nzoshobora kurera abana basigaye. Ivyo ndabigushimiye cyane. Ikindi ndagushimiye yuko ibi bihe byose twari tumaze ku butegetsi wabanye natwe ukatugirira neza, ikiganza cyawe kikabana natwe.
ndagushimiye ko atapfuye urupfu rw'agashinyaguro, azibaguwe, acumitwa, aciwe amazosi. Icyo kintu ndakigushimiye cyane. Turaganira n'Imana, ndayisaba, ndayibwira nti ubugingo bwanje nanje ndabushize mu maboko yawe, abana asigaranye ndabashize mu biganza byawe. Ndasaba Imana ko izompa inkomezi zo kwihangana mu minsi y'ikiriyo, izompa ukuntu ndavyifatamwo, impwemu yera zondongore ibyo nkwiye kuvuga, uko nkwiye kwifata. Ndasengera abana kugira baze bagira inkomezi nabo nyene. Hanyuma ndasaba Imana nti Mana ndakwinginze, jewe muri bino bihe nimba ugomba ko ndira, nimba ugomba nimba ubona ndize vyohesha icubahiro izina ryawe, canke bigafasha abarundi canke abana banje, uzomfashe ndire nkome n'induru. Ariko nimba ubona kurira ataco vyofasha abandi, ndagusavye amosozi yari muri jewe uyamire, naho no yarondera ndayabure. Burya rero nivyo vyanshikiye, burya Imana yaciye impitiramwo yuko ntorira. Kandi abana barambwiye ngo mama, burya yuza kurira ugakoma induru, burya na twebwe twari kurira tugakoma induru nyene, kubera nawe wakomye induru. Rero burya nivyo vyanshikiye, burya sinamenye ukuntu ntarize. Burya mu nyuma nariyumviye, burya nyene sinigeze ndira, vyagenze gute? Hama nza gusanga nishuwe ya masengesho nasenga, ndavuga nti muri ivyo bibiri unkorera icyo ubona gikwiriye. Imana icimpitiramwo rero kumira amosozi yari muri jewe, ndayabura pe. Ngeze n'imbere y'abana naribaza nti ndaza guturika ndire, ariko nurumva ntivyakunze. Rero ndasengera umunsi wa enterrement, ndasengera ibihe bizokurikira, ndasengera ubuzima buzokurikira, ndasengera ikintu cose, ndasengera igihugu, ndasengera abarundi kugira ngo bashobore kwifata, twese tugire inkomezi, ndasengera imiryango, ndasenga twese, ndasengera umuntu wese. Kiriya gihe rero na mabukwe yari mu bitaro, nawe nyene ndamusengera kugira ngo Imana imufashe imuhe inkomezi, niyanabimenya Imana izomuha inkomezi zo kuvyakira. Hanyuma ndagira amasengesho umwanya munini, ndibuka ko nasenze amasaha 3 nahagaritse ndiko ndasenga umwanya munini. Rero ayo masengesho nasenze burya niyo yafashije gose, niyo yatumye nshobora kwihangana, ndagira inkomezi. Mushobora kuba mwarabonye ku munsi wo kuhamba, mushobora kuba mwarumvise nagize mu gihe c'ikiriyo, burya nazikuye ngaho ku masengesho nasenze muri uwo mwanya. Rero mpejeje gusenga naruguruye umuryango, ariko wuje yasanga ameze kwa kundi nyene. Abaganga baragaruka mwijoro, ndabasaba jewe by'ukuri ndakeneye gutaha, mugabo kubera batari bazi ibyo ari byo baranyankira. Hanyuma urumva babana muhira sindababwira, bamwe turi kumwe sindababwira, burira ndavuga nti jewe mwijoro ndarindiriye, jewe hamwe noronka itiro mwijoro niho nza kumenya yuko by'ukuri Imana yankoreye igitangaza. Burira ku mugoroba rero na saa sita baranzaniye ibyo gufungura, babinzaniye ndafungura dukeya nyene, ndumva ko vyanse. Protocole arambwira afungura ibiki, hanyuma rero nca ndamuhenda ngo genda uzanire ikintu cyo ndabisesa muri pubere kugira ngo ntabone yuko ntafunguye, kubera narumva ko ntabishaka. Nawe aguma avuga ngo fungura, kandi abaganga baje baramubaza ngo yafunguye, aca arababwira ati yafunguye neza, kumbe nabisheshe. No mwijoro banzaniye ibyo gufungura, ndafungura dukeya nyene narumva nanje ntinya kwicwa n'inzara, ndafungura duke, ariko nkumva ko ndabifungura bingoye. Hanyuma nca naho nyene nca ndabisesa. Rero mwijoro ndarindira aho babana, nguma ndabatelefona, bajya babiri bakuze, nguma ndabatelefona tuvugana, ndababwira bihangana. Rero mwijoro ndabasengera, hageze kuja kuryama ndabasengera ku telefone, ndabasengera nanje ndisengera, turaryama. Vyarangoye kuritora, naritoye itiro nko mu saa 7 y'ijoro, ariko nsinziriye ndasinzira itiro ryiza, sinanarota ikintu na kimwe, itiro ryiza gushika saa 11 yo mu gatondo n'inusu. Mvyuka nyene meze neza, mfise inkomezi, kandi numva mvyutse umengo ndi umuntu mushasha. Mvyuka ntelefona babana bakuze, mwaraye gute? Barambwira bati na mahoro, je narosa agatiro gake, uwundi ati narosa agatiro, ntimana ishimwe. Hanyuma babandi bo batoya urumva ntiturababwira, turindiriye leta. Rero ndongera abaganga bagarutse aho ni kuwa kabiri tariki 9, abaganga baragaruka mu masaha 4, ndababwira nti ndabasavye uyu munsi mundekure ntahe. Baranyankira ko ntashobora gutaha.
jewe nkahiga n'impamvu banyankira jewe nari nakize mu cumba nirirwa ndagira siporo kuva samedi jewe naguma ngira siporo muri chambre kubera nta kindi naba ndiko ndakora kubera nari nakize neza. Hanyuma ariko baranyankira, numvise banyankiye nca ndabareka, tuca turavugana n'abarino nti je nabaretse banyankiye gutaha, nariko jewe ndizera yuko nimwabisohora bakabimenya ivyabaye ndaza kubasaba ivyo arivyo vyose vyagenze gutyo ntibaza kunyankira gutaha. Hanyuma ndirirwa nguma mbaza, hanyuma umusekirite twari kumwe kuwa mbere yaragize inzozi, agize inzozi muke mu gatondo kwa kabiri arazindotorera, andotorera zari inzozi avuga ku ntongo umukuru w'igihugu yamuhamagaye, yari urya nyene nyakwigendera ngo amusigira igikorwa, byari birebire, amusigira igikorwa ngo cyo kubatiza abantu, arabatiza abantu benshi nyene byari birebire. Hanyuma mugabo nkumva ko yari karamusezera kandi kumbure ko ari bikorwa kumbure nawe nyene azokora muri kazoza. Ca ndamubwira, aca arambwira ngo ndagusavye ngusigurire izo nzozi. Ca ndamubwira nti ndaza kuzigusigurira hanyuma, kubera mu nyuma namubwira nti ivyo byose niyumva ko yapfuye araca atahura yuko ivyo byose ari ivyo yamuhamagaye amusezera amusigira nk'igikorwa. Hanyuma rero urumva ndirirwa nguma mbaza abarongozi mu gihugu nti ntibirakunda ko mugira communique kugira nshobore kubwira abana. Nagira ndababwire yuko kubwira abana iyo nkuru biri mu bintu vyangoye, kuko bose bavuga bati abana bari muhira niwe ubabwira iyo nkuru, na muhungu mukuru yari yamaze kumanuka ariko yari yambwiye ati jewe simvuga, niwe ubabwira iyo nkuru niwe wobishobora. Hanyuma rero ca ndarindira communique mu masaha 8 barambwira bati twayihejeje urashobora kubwira abana muhira. Hanyuma ca ndahamagara umwana umwe ndamubwira nti ndashaka ko tuvugana kuri apere video. Aca arambwira ati mama jewe ngira nje gukora examen, ubu nyene ngira nje gukora examen. Ca ndamubwira nti nta kundi wewe genda ukore, nariko abo basigaye ndashaka ko tuvugana kuri apere video. Hanyuma uwundi umwana wa kane ca ndamutelefona, ca ndamubwira nti hamagara abana bose bazi impande yawe tugire apere video. Hanyuma ngo mama ngurakomeye ngo uzoza ryari, ndi mukuza we gusa shaka kubaganiriza. Hanyuma umugabo hano ngiye kubahamagara numva ikintu ca emotion muri jewe, uruntu ruvyimvye ku mutima, ndiko ndibaza ukuntu ndabibabwira, ukuntu baca bamera, ukuntu baca bareyagisa, numva uruntu ndabanza ndiruka muri dushe aho nokomye induru, numva induru ntisohotse nyene, ariko ndagaruka ca ndabahamagara. Ariko naho nyene nagiye kubahamagarira muri dushe niyugaranye kugira ngo babandi turi kumwe ntihagire uwugurura ngo anyumve kubera ntari bwabibabwira. Ca ndagenda ndabahamagara, barambaza ndababaza nti mumbona gute, ngo mama ngo ni sawa, ngo turabona ngo uri mwiza, bambwira utuntu nyene twabana nyene two kuncokoza. Ndi mwiza kandi nakize meze neza, ngo none uzoza ryari, ngira ndaza canke nzoza ejo, ibintu vya gutyo. Hama nca ndababwira nti nimundare, bose barandaba, nimubona ameze gute, ngo usa neza, ngo uri mwiza, nanje nkaca nguma nyene ntwenga mera nk'ubatwengera. Hanyuma nca ndababwira murabona ukumeze, ngwego ngira ndababwira inkuru namwe muce mumera uku nyene nanje meze. Hanyuma nca ndababwira nti muntega amatwi neza, nagira ndababwire yuko papa, mvuga uko nyene papa yapfuye. Hanyuma umwe afise telefone ntangura kubona telefone iri kiragira uku ijugumira arahindura ukuboko ijugumira, nurumva rero yamaze gupfa. Nagira ndabasabe umwana wese mugira inkomezi, n'abasengeye ngo Imana ibahe inkomezi, n'abasengeye ngo Imana ibagirire neza, ibane namwe ibahe inkomezi, mwigumye nyene muhagarare mwihangane, kandi nimwashobozwa muze guca musenga nti nanje nabasengeye. Hanyuma ca ndakupa, baca baragenda nyene, narabona ko byamaze guhinduka mu maso, baca baragenda, urumva baca baja kurira, umwe wese aja mu cumba aja kurira. Ariko rero hariho umwana umwe ngo atarize, umwana umwe mubondeze atarize. Hanyuma mugabo abandi akaguma baraba nk'ibirori ukuntu bariko bararira. Hanyuma rero mu nyuma haheze umwanya munini, hanyuma umwe ngo aramubaza, bahoze bihanaguye, aramubaza ati wewe mbega kubera iki utarize kandi papa yapfuye? Aca mubwira ngo oya je sinarize kubera yapfuye ashaje. Ngo papa wacu rero wabonye yapfuye ashaje? Ngo ya, ngo mama yavuze ngo papa yapfuye, ngo ca nibaza ko ari papa wiwe, ndonka ca yibaza ko ari papa wanje yapfuye.
ngo yatubwiye ko ari papa umukuru w'igihugu, papa wacu ngaha mu nzu. Wa mwana aca akoma induru abandi bose bahejeje, urumva aja kurira abandi bose bahejeje, urumva nyene bimubera ivyagaca, arizwa nuko atamenya ivyo ari vyo, arizwa nuko nyene yabuze, urumva bibi bintu bibi cane, ariko abandi kubera bamaze guhora baragerageza baramuhoza. Rero hanyuma communique rero ikiraca no kuri RTNB barabivuga, hanyuma bamwe turi kumwe nanje mbona kubabwira yuko ibyabaye mu gihugu. Hanyuma baba entretemps kubera kwa muganga banyankiye gutaha, je nari navuze nti nkuraho imenyekanira ivyo ari byose baraza kundeka ntahe. Jewe nca nditegura ndatekera ibintu byose na protocole, ndamubwira nitekera uyu munsi baraza kutureka dutahe, mugabo sinamubwira ivyo ari vyo. Hanyuma nca ndahamagara uwo muri ambassade kugira ngo aze kuba arangirira amaformalite yo kuriha kwa muganga. Arabikora nawe nyene atazi ikintu na kimwe, arabikora. Hana hejeje bamaze kumugirira facture, agiye namuhaye amahera agiye kuriha, aza yumva inkuru imugwako, ya mahera aramukorokana, bica biranka kwa yaharura. Aca hamagara madamu ambassadeur ngo ingufashe guharura amahera kuko jewe numva umengo sinshobora kuyaharura. Kumba amenya inkuru, ambassadeur nawe aramubwira ati madamu asanzwe afise, sinzi umengo yarafise hypertension, numubwire ibibaye, ugerageze ntumubwire. Namubwiye azimye ni telefone kubera turi kwa muganga, mugabo ndamubesha ntumubwire ibibaye kubera yocamera nabi. Aca aramuhamagara ati uze umfashe guharura amahera. Ati je numva umeze nabi, numva umengo amahera sinshobora kuyaharura. Kumbe nukubera yamaze kumva iyo nkuru. Aca aragenda aramufasha guharura amahera, aramufasha, barashobora kuriha, baraheza, baca baraza muri chambre, kandi baragerageje ntibamubwiye ikintu na kimwe. Nawe nyene mpaka jewe nurira indege, haryo nuriye indege ngiye niho binjiye mu modoka. Umutware wiwe ambassadeur yaciye hano biriwe binjiye mu modoka, kiramubwira ati burya rero turamuherekeje aragiye, ariko umukuru w'igihugu yapfuye. Rumva nyene acagenda aramugera mu modoka, bariko barasubira inyuma. Rero natwe duca tururira indege, kandi rero je naratinya kurira iyo ndege, narumva afise ubwoba bwinshi kurira indege kubera banzanye turiko turagenda kwa muganga. Indege yarabaye nk'iyikorotse, irakoroka ahantu womengo ni harehare cyane, ikorotse. Amatara yo mu ndege yose acaracika, acitse twese mu ndege. Jewe nari faible, ariko nkumva umuntu wese ari karashwesheshe, ari karasenga, umuntu wese ari karasenga. Rero jewe nari nibereye faible, navuga nti Yesu gusa, Mana Yesu bugingo bwanje gusa muri izo ntege nke. Hanyuma duhera iyo mu kirere, hanyuma indege jewe ndabona ko tuhagenza umwanya muremure, ku buryo nibaza nti nivyo byose ntitwari tugiye Nairobi. Jewe cyane nshiramo nkingira twari tugiye Dubai kubera ariho handi hantu nivuza, abari byo niyumvira. Hanyuma tuza tubona mu gatondo mu mutwenzi, twumva indege irakojeje amapine hasi, tubuza tubona kumbe hari Nairobi. Turiyumvira iyo twaciye ntitwabitahuye kuko mu kirere twaramazeyo nk'amasahane, ahantu tugenda isaha imwe n'inusu. Rero urumva cyabaye igitangaza, ibyo byose n'ikintu cy'igitangaza cyakoretse. Rero burya nagiye gutahura ko Satani na jewe yarondera kompfa, kuko je nagiye ndemvye by'ukuri kandi narahatswe gupfa, ariko kubona ntapfuye n'Imana yanyongeye iminsi yo kubaho, kandi Imana yayinyongeye kugira ngo ndayikorere, kuko nyakwigendera nyene yari yagumye andambika kw'ibiganza, ariko aranansengera ansezera ngomba nje ku ndege. Yaransengeye umwanya muremure cyane andambitse kw'ikiganza, ariko acambwira ngo we ntushobora gupfa kubera iyi bikorwa Imana yaguhamagariye gukora nturabikora. Hari ibikorwa Imana yavuze ko ari wewe uzobikora utarakora, rero we ntushobora gupfa. Hanyuma ndi na hariya yaranterefonye aguma ambwira ngo we ntushobora gupfa, ngo kubera ibikorwa Imana yaguhaye nturabikora. Yabimbwiye incuro zine imbere y'uko apfa. Hanyuma nuko twasezeranye, nuko rero vyagenze. Hanyuma rero tururira indege, ndaza ndashika, nza ndasenga mu ndege nkagerageza kuganiriza abo turi kumwe, atanu umwe ariko aravuga. Ndururuka indege nguma nibaza none nurutse indege nza kuvyifatamwo gute. Nurutse indege naho nyene ndasenga, ni waba ugomba ko ndira nze kurira, ariko utagomba ko ndira sindire. Nurutse indege ndabona ko baje kuntegera, abantu bose urumva bandaba batagira ico bavuga, ari je ndababaza nti namahoro nyene bakanyishura.
ndaza ndiko ndiyumvira mbega ninashikira abana muhira bigenda gute, ndabaramutsa gute, biza kuba bimeze gute. Ariko naho nyene ndasenga ndavuga nti Imana uko ugomba ko nza kumera aba ariko mera, kandi shaka mere uko biza gufasha abana, imere uko ugomba ko mera ariko bifasha abana mu nyifato canke mu mitima yabo. Hanyuma ndashika ndururuka imodoka ndabwira abana nti ndashitse ngirira kuri aeroport ni telefone, ati turakurindiriye ca ndaza. Hanyuma ndababwira nti ngira nshike nsanga bose batonze imbere y'umuryango, murabizi twari dufise abana benshi na n'ubu ndacyafise benshi, bose nsanga batonze imbere y'inzu y'umuryango bandindiriye. Yo ndabaraba ndiko ndibaza kuntu bigenda, ndabaraba ariko nca ndugura umuryango nyene nca ndasohoka, nisanga nasohotse ndiko ndatwenga nyene nza kubagumbira ndiko ndatwenga, turaramukanya. Hanyuma tuca turinjira mu nzu twese twinjiranye n'abana, tuca turi bagiye kwicara nca ndababwira ntoya ntimwicare nimugume muhagaze tubanze dushima Imana. Jewe nyene nca ndaduza ijwi ndasenga ndongera ndashimira Imana ku vyabaye, ndavuga nti Imana ndagushimiye kubona umutware w'ino nzu, serugo w'ino nzu yakuwe hagati muri twebwe, ndagushimiye ndagukengurukiye, ndashima nyene ndasengera abana baha inkomezi nanje umpa inkomezi, utugirire neza muri no misi y'ikiriyo, uduha amahoro, utugirire neza mu buryo bwose. Nyene barumva uko nsenze, hama tuca turicara nyene ndababaza amakuru uko bamerewe muri iyo misi yose, nanje nyene ndabatera inkuru ukuntu vyagenze, ukuntu nyene ndabashingira intahe ukuntu twaheze mu kirere, ibintu vya gutyo. Hanyuma tuca turicara, abantu baca batangura kuza kuturaba. Rero ikiriyo kiba kiratanguye. Ku kiriyo rero Imana yaranshoboje kuza ndabwira ijambo abaje mu kiriyo. Ni Imana vy'ukuri, na jewe uyu munsi nsubiye inyuma nkavyiyumvira, ndiyumvira uko vyagenze, kuko abaje nategerezwa kuvuga nk'uwusigaye mu rugo, nkabaramutsa, nkabaha ikaze kandi nkagira ijambo ndababwiye. Imisi indwi zitatu zose twagize ikiriyo, Imana yarampaye ivyo kuvuga ku munsi. Indwi ya mbere yoyo abantu baraza ku kiriyo imbere ya sasita, abandi bakaza inyuma ya sasita. Imbere ya sasita naravuga, n'inyuma ya sasita nkavuga. Rero urumva indwi zibiri za nyuma niho twaciye dusaba, kubera nari kuruha cyane, twaciye dusaba baze baraza ku kiriyo ku mugoroba. Hose naravuze, nta mugoroba numwe ntafashe ijambo ngo mvuge ndemeshe abaje ku kiriyo, kubera baza bararira cyane, abandi bashitse bakarira rwose, kwari kugira ndabaremeshe, ndababwire yuko ivyabaye Imana yaretse bikaba, dukwiye kuyishimira, dukwiye kuyiha icubahiro, kandi ndababwira ntiko yarangije neza niki cotuma tumukurikiza amarira. Yarangije neza, yasozereye urugendo rw'iwe amahoro, kandi ivyo yategerezwa gukora vyose yari yabikoze. Yari yasize amatora yabaye, umukuru w'igihugu yamaze gutorwa, nta kintu cari gutuma na kimwe turira. Twisanga hariho ibintu vyinshi vyotuma dushimira Imana. Nivyo rero naguma mbwira baje ku kiriyo ndabaremesha. Nuko rero vyagenze irya misi. Hanyuma iyo misi iheze, itariki 26 z'uko kwezi kwa gatandatu niho twaciye tuja kumuhamba. Naho nyene ntivyari vyoroshe, twaguma tuganira n'abana tuvugana tuti nubwo ikiriyo tukirangije, none urya musi wa anterema twebwe tuzobishobora. Twaguma tuvugana ngo umwe azotwara amapaka 3 ya papier mouchoir, twibaza ukuntu tuzobigenza, ukuntu tuzorira, ukuntu tuzokoma induru. Hanyuma umunsi wa antere muragera, murabona ko yari muri morgue yo mu Karusi. Turagenda Igitega, turarara Igitega ku munsi wa kane, ko twamuhambye ari ku wa gatanu. Hanyuma bukeye mu gatondo tuzinduka tuji Karusi. Tugenda nyene mu modoka, jewe niyumvira Mana bigenda gute, je ndaza kuraba ikiziga vy'ukuri. Abana nabo bari ukwabo biyumvira ivyabo, bavuga mama uko aza kumera niko tuza kumera. Hanyuma turagenda turashika, baradushira ahantu muri salo, turicara dusanga abanyakarusi ku mabarabara bajonjogoye nyene bababaye. Hama turashika indani mu bitaro, baradushira ahantu muri salo, turicara barindiriye kudutwara ahari ikiziga. Tuza twumva baraje kutubwira tuti harageze nimuze muje kuraba ikiziga. Yo ndavuga nti ubwanje rero burashitse. Nimba hari ibintu jewe ntakunda, ndanka ikiziga, na n'uyu munsi vraiment umuntu azobona ntagiye kumurabira ikiziga hajya basezera, azambabarire vy'ukuri. Nimba hari ibintu ndanka kuraba ikiziga, ndanka kuraba umuntu yapfuye, ndanka gukora ikiziga, biri mu bintu bindemera, biri mu bintu bingora cane.
bavuze ngo harageze duca turagenda, nije nategerezwa kuja imbere y'abantu bose, ndaja imbere, abana barakurikira, umuryango urakurikira, turatonda umurongo, dutonze umurongo, ngeze ku muryango urimwo ikiziga, biranka ko ninjira, nkinjira nk'ugiye kwegera imbere nkasubira inyuma, nkongera nkamera nk'ugiye kugenda ngo yinjire nkasubira inyuma, incuro 4 zose. Abantu nyene barabona ko binaniye, baragira ubwoba ko bihava bidakunda, mugaho sindiko ndarira, sindiko ndakoma induru, muganka agerageza kwinjira bikanka. Hanyuma ntangura kumva umengo bashaka kunsunika ngo ngende ku nguvu, ariko ndababwira nti reka nimundeke, jewe biratinda bikunda. Ku ncuro igira 5 ndagenda ku muryango ndawegereza, ntangura guserura umutwe wanje ndawurabisha indani, ndabona ko mbonye amaguru yaserekeye. Hanyuma ndavansa bukebuke, nyene ngenda ndaba bukebuke, ndabona yuko mbonye serekeye yose, nca ndinjira rero, mugabo ninjira ndaba ku rundi ruhome atari ku kiziga, ngenda mugabo nkahindukira bukebuke, nkaca nsubira nkaraba hirya, nkahindukira bukebuke, aho ndiko ndavansa nyene negereza ikiziga aho kiri. Hanyuma natevye ndashika indani, ndarunguruka nyene bukebuke, ndatinda ndaraba nyene, mugabo nagiye bukebuka, abana barakurikira baguma bandaba inyifato. Ubuntu nagiriwe jewe, baca barampa intebe, ca ndicara amaja ku mutwe nkaguma ndamubona ku mutwe gusa, ubwo narumva ko ntakeneye kumuraba wese uko aryamye muri serikeye. Abana baca barahagarara, nibo bari bamutumbereye nyene baguma baraba, jewe nca amaja ku mutwe. Hanyuma duca turarindira, abandi bararengana, Imana iranshoboza, abana bakaguma bandaba, bagasanga nyene ndacahagaze neza, nabo bakaraba n'umuhungu mukuru bagasanga ahagaze neza. Bigenda uko turatinda turava nyene, abantu baraza gusezera, baraheza bikubita hasi baraheza, mugabo basanze nyene natwe duhagaze, nabo nuwaraje nyene nubwo agatinda agahagarara, barasezera baraheza. Hanyuma turavayo kw'ikarusi turaja Igitega. Turiko turaja Igitega rero, je nagiye nibaza ni mbega jewe ivyo nemeye ngo nzovuga kuri anterema, kubera nagoma ndababwira turi ku kiriyo nti je muransengera, kubera kuva na kera jewe nari narabwiye umutima wanje yuko umutware wanje ntanze gupfa ari jewe nzovuga ijambo, kuko ni jewe nzoba ndamuzi, ni je nzovuga kuko ni jewe nzoba ndamuzi, nta wundi yoza kumvugira, nahora nguma ndabivuga. Rero no ku kiriyo nari nababwiye nti muransengera kuko ni jewe nzovuga, kuko narabisezeranye mu mutima kuva kera. Hanyuma rero turiko turava ikarusi rero nkavuga nti yemwe jewe ko nemeye ngo nzovuga, numva umengo mu mutwe byose vyahanaguritse, simfise ijambo noherako, simfise ijambo noherezako, nkumva ndi vide mu mutwe. Hanyuma turagenda turashika, turi mu gushika je ndatelefona ndavuga ni none je ko numva ngaragara mu mutwe, ko numva ata kintu noronka mvuga, none je nyene murandetse nze kuvuga. Protokole arambwira ati mama ivyo bireke, biraza gukunda, biraza kugenda neza, bireke biraza kugenda neza. Turagenda turashika ku kibuga, dushitse ku kibuga turabona yuko abantu bameze nabi, baza bari kubita hasi. Turashika ku kibuga nyene turicara, abantu baza bagwa. Hanyuma nyene baratangura baraduha amajambo, turavuga, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aravuga. Hanyuma nanje rero ndakurikira nk'userukiye umuryango. Yemwe ndahaguruka ngenda ndavuga nti mu mutima hariho akajambo nagiye navuga mu Gifaransa, nkavuga ngo Saint Esprit j'ai confiance en toi, Saint Esprit j'ai confiance en toi, pa yose nteye, Saint Esprit j'ai confiance en toi. Hanyuma kuko navuga nti abari waza kundongora, ndagenda ndashika kuri mikro nyene ndashika ndavuga, reka ndabatera inkuru umuntu yanteye. Ngira nawe nyene ahari araza kuvyibuka, umuntu yanteye mu nyuma, babonye mpagurutse ngiye arije ngiye bavuze ngo userukira umuryango, bibaza ko ari uwundi muntu, baza babona ni jewe mpagurutse ngiye kuvuga serukira umuryango. Hanyuma babonye mpagurutse, yo
barababara cane baca baravuga ngo yo basha mbega protokoli ibi bintu bimufashe n'ibiki kugira hagurutse mama ngo abari waja kuvuga ninde yabonye barigeze babona uwabuze ari we yivugira ibi bintu nibibaho ibi bintu amukore ngo aca aragwara mu nda ubwo nyene abamama bamukikuje bati ibi bintu mbega arasara aragwaye mu mutwe ibi bintu amukoreye n'ibiki ibi bintu adukoreye twese n'ibiki kugira muhagurutse abona aza kuvuga iki hanyuma ngo amera nk'ugwaye nk'umerewe nabi mu nda aribaza ati je ndava hasi nshikiyonja gute aragira ubwoba bwinshi mu nda biravurungana hanyuma jewe aho ndiko ndagenda shikira mikro ndatangura ndavuga hanyuma ntanguye kuvuga baba mama barumviriza na wa mupapa arumviriza ngo bavuga hano rero ngeze hagati ngo baca baravugana ngo yo ngo rega iyo avuga tugishika ngo bamwe bose bagwa ntibari kugwa ngo yongo twari guca turema na wa wundi ngo ivyo mu nda vyose ntiyamenye ukuntu vyatururuye ntiyigeze agenda iyo yaja ngo ntiyamenye ukuntu vyatururuye rero Imana yarantabaye ngeze kuri mikrofone no kubesha ngo navuze iki sinibuka n'uyu munsi ngo navuze iki burya ku munsi wejo uyu munsi nyene ndiko ndabaha ibi niho nagiye kumviriza nyene sinzi ukuntu umwana yabicishije kuri ariko araraba YouTube aranyereka ngo mama naho ubwo ndavyumvirize numvirize ibyo navuze n'ubwa mbere nasubiye inyuma nza kumviriza amajambo navuze kuri urya munsi wa anterema yo ndavuga apo burya narose ibyo nkurikiranya bitonze n'ubu natinya kumviriza kuko nibaza ko ntakurikiranije ibintu bitonze ndasanga narashoboye kuvuga amajambo atonze rero ndashima Imana gose ko Imana yampaye ivyo kuvuga hajya turi kuri stade tugeze aho tumushingura naho nyene ndavuga hoho nari navuze nti je ndahevye nta jambo numva fise ndahamagara chef protocole ndamubwira nti je waha hantu numva umengo simfise ico kuvuga ndabihevye arambwira ati mama hora hamwe yutavuga kare twabigenza gute unubona ko abantu baciye bamererwa neza bakaruhuka mu mitima nubu urabironka ndabizi neza reka ngende ntuvuge ko utavuga ndaza kuguhamagara uvuge biraza kugenda neza ariko naho nyene numva umengo ndafise ubwoba simfise ico kuvuga naho nyene nagiye gusanga Imana yarampaye ivyo mvuga rero mu majambo make nagira ndababwire yuko hari Imana mwijuru itera intege ni wagira ikibazo jewe ndicabona cyo kumenya ngo burya Imana wayibwiye ivyawe ukayibwira uburuhu ufise ukayibwira ukaronka akaryo ko kuyibwira Imana iratanga inkomezi Imana iratanga kwihangana birashoboka n'uyu munsi ndiko ndavuga ushobora kuba ufise ikibazo wovuga uti sinoshobora kwihangana hari abantu barira bagakoma induru ngo ntawoshobora kuvyihanganira ihangane birashoboka ariko uhawe inkomezi n'Imana niyo yadushoboje nawe ufise ikibazo canke nawe nivyagushikire ejo canke hirya yejo ukabura umenye ko bishoboka ko umuntu ashobora kwihangana yabuze uwakunda yabuze uw'agaciro mu muryango birashoboka ko wihangana mugabo wiyo wihaye Imana bien sûr wihaye Imana ubugingo bwawe ukabushira mu maboko y'Imana ubwenge n'ivyiyumviro byawe byose ukavyegurira Imana iragushoboza igaho umutima wawe amahoro ukagira inkomezi ukashobora kurema ukaremesha n'abandi inyuma y'iyi myaka 3 tumaze akuwe muri twebwe navuze ko turamahoro Imana yabandanije kubana natwe kandi ijambo ry'Imana riranaturemesha tukarema kandi jewe ndusanzwe aremesha abandi mu ijambo nanje riragaruka burya nza kuremesha abandi nanje ryabanje kuremesha jewe nyene rero narasigaye nyene ndabase rugo ndongera ndabana inarugo byose hamwe ndarira abana hanyuma Imana iratugirira neza urabona nyene twahavuye twunguka turaronka n'umukazana hageze nyene ko yubaka yaraje arambwira ko yaronse uwo bazokubakana hanyuma nyene ndamutera intege ndabishimira Imana hanyuma ndamutera intege kugira ngo abandanye imyiteguro ndamubwira nti bizogenda neza hanyuma niho mu nyuma twagiye kubwira Sebarundi none Sebarundi ko bari bamudusigiye nka samuragwa turavuga tuti Sebarundi ko bamudusigiye nk'umuvyeyi reka tuze kumubwira ko twungutse tugira turonka umukazana kugira azodushigikire atubere umuvyeyi abari wazovuga ijambo mu gishingo cy'umuvyeyi hanyuma turagenda turamubwira tushima Imana ko twavuze rimwe yumva kabiri aravyumva arabitahura ko ategerezwa kuza kudushigikira hanyuma aragenda aratuvugira ijambo mu kuja gusaba irembo aratuvugira ijambo mu kuja gukwa nyene n'ubukwe umutambukanyi we yaramuserukiye kuko yari afise ibikorwa vyinshi ariko baradushigikiye babana natwe
vyagenze neza, urugo turacyaremye, uko turemeshwa n'iyo Mana idapfa ihoraho ibihe vyose, n'ijambo ryayo rikabandanya kuturemesha. Inguvu dufise na n'uyu munsi niho tuzikura, urugo rura amahoro, abana bara amahoro, twese tura amahoro. Iragi twogumana kuri nyakwigendera nuko yari umuntu yihangana. Hariho n'ibihe yateba kuvuga, agateba kuvuga ari nk'ibintu bihari, muribuka ko baguma banavuga ngo ntave mu gacerere. Hariho igihe yateba kuvuga, muri ico gihe kenshi yaba ariko arasenga yibaza mbega iki kintu tukivuge kwiki cogenda gute, nico gituma yateba no kuvuga. Numva ari ryo ragi nyamukuru twogumana kuri we, ukuntu atihuta kuvuga, yabanza kwihangana iyo abonye ibibaye. Irindi ragi rya nyamukuru ahubwo novuga niryo gusenga. Yarakunda gusenga, yarakunda kurondera Imana, ibikorwa yabishira mu maboko y'Imana. Avyutse mu gatondo yarasenga, yashika mu biro agasenga, ibikorwa byose yabishira mu maboko y'Imana. Yarasengera igihugu cane, agasengera abarundi n'abarundikazi, mbere n'abanyamahanga bari mu gihugu, agasengera umuryango. Niryo ragi rikomeye yadusigiye twebwe, ariko kandi yasigiye n'abarundi ryo gusenga Imana.